akataraboneka mu gisagara cacu ca Bujumbura hari maison de passage nziza cyane igita byorosha wabonye nyinshi wumva nyinshi ariko iyi nayo ni rurangiza bati yo maison passage iherereye hehe iherereye haruguru ya Mosio Gikungu uduganye pave ugaca kuri Eglise Anglicane ukayirengana gatoya ukagira kuri alimentation family grocery uharenganywa cubona kabarabara kaduga kivu kitwa Avenue de Alarme ukaduganye gatoya nkuja hitwa mu Giporto ucubona iyo maison de passage nziza cyane kataraboneka muri iyo maison passage hariyo piscine nziza cyane uri kurayoga n'umukunzi wawe ni wararaye ifise jardin nziza cyane ushobora gukoramo imanza wicaye muri jardin akayaga kabujumbura kose kagusanga aho wibereye kubera iyo nyubakwa yitereye ku musozi ukikuje igisagara cya Bujumbura aho akayaga katanganyika kakuduga kukumva neza wenjiye indani muri salo ifise salo nziza cyane sala manje nziza cyane yakataraboneka ugeze mu gikoni cyaho naho wogira ngo si mu Burundi uhasanga cuisinière nziza cyane ukasanga cuisinière furu yotsi mikate yotsi inyama inkoko eka nibindi byose hakaba hariho ni machine zikora maji wikeneye kunywa kaji kakanye ucushira muri frigo ugakanyisha ukinwera kuko hari frigo nziza cyane ntitwibage no kubategura igikoni cyo hanze ku buryo ushatse gutekesha amakara naho nyene uguma watetse ifungurwa zawe ibyumba vyaho navyo nirurangiza ucinjira mu byumba vyaho wumva akamoto keza cyane amashuka asashe neza cyane reka ntiworaba muri ico cumba hari akuma ushobora gucomeka muri prise kugira ngo imibu yose yiruke dushe zaho ntiworaba zisa neza ziratagase ushatse ushobora koga amazi yo hejuru ushatse ugashobora koga amazi yo muri baignoire wicariye canke wiryamiye kandi ushatse uga amazi akanye canke ukoga amazi ashushe eka ntiworaba iyi maison passage ije hageze ntimwumve ngo nuko ari heza cyane igiciro hituzimba kuko dukunda badusanga ngwino wiruhukire neza uryame muri maison de passage nziza cyane umutekano w'iyo maison de passage urakwiye cyane kuko hasanzwe hariho n'amakamera amwe bita mu gifaransa mu kinofunofu camera de surveillance barayamaze bati uryama heza ukarota neza kandi uryama heza ukaruhuka neza ufise icubaza twakure kuri 68 74 24 65 iyo nimero iri no kuri WhatsApp canke twandikire no kuri WhatsApp kuri karibu mwese murahawe ikaze kubeshera kandi so ugwa kazibe ntanyo kuri kurira ngahari utunge Usani mama tarameshera kuri kuba urashaka kugwa nanje
ugiye nanjye sinzi iyo ngiyo ariko kuguma ngahabirana ni nimba adaco bitwaye urashobora kunyemerera tukajyana urakoze kubyemera ariko nabyo nemeye ndabizi mu bihe nk'ibi biragora kwemerera umuntu utazi ariko guceceka kwawe kwanyeretse ko wemeye ntabwo ndi umuntu mubi cyane nimba udashaka ko tujyana nawe nyine nta kibazo ndakwibutse ko wagiye kumbwira ko udafise iyo ugiye ukatujyana Aha. Karibu. Aha niho muhira. Wiyumva amahoro nta kibazo. Burya rero nakuravye mbona ikintu ca mbere ufise ni inyota nywa amazi wihangane cyane ukomere nta kibazo ahubwo reka ndagushimire cyane wakoze cyane rwose kuko waje mu gihe cya nyacu kuko ntacu nuronka nuguha ariko Imana yo irabibona nta kibazo ubundi niko byakagombye kumera nuko gusa abantu b'iki gihe bahindutse tuba tugomba gufashanya n'ubuzima kuko nuzi ejo canke igihe ejo uzohurira n'umuntu rero numva ari bisanzwe umeze neza meze neza usibye nyine ko ndanywa atakintu nari bwashire mu kuva mu gitondo Mori bisa nkaho ubuzima utagwara umenyereye rero hano iwacu ntiturira ku masaha nkuko biba bimeze hari iwanyu bimwe byanyu ngo mu gatondo saa sita mw'ijoro hano tujya bibonetse bitabonetse naho tukihangana gusa ntumva ubwoba nikunze kubura kubera ko ndacara umujene muto ndagerageza kurwana uko nshoboye bikaboneka none iyo nzu ibamo wenyine ego hamwe n'ingurube zanje hama ababyeyi
baba hehe? n'abavyeyi mfise barapfuye. Babarire. Nta kibazo. Ariko byagenze gute kugira bisange muri iyo situation nagusanzemo? Reka mvuge ko ari inkuru ndende, kuko ni inkuru ndende. Jewe kera ntacyo nari mbuzi, nari mbayeho neza, nuvuga ko nari mbayeho mu buzima bwiza cyane, ariko nanje guhura n'abagenzi nuvuga ko batambereye beza, barantwara mu biyayuramutwe, barantwara mu busambanyi, tugasambana n'abasore, tugasambana n'abapapa, twajyana n'abantu bari bo bose, ariko kuri twe twavyitwa ngo ni ibirori, ngo ni ubuzima bwiza, ariko twagiye gusanga byose byapfuye ubusa, bwari ubuzima bubi twari tubayeho nabi. Mu nyuma yaho naje kwisanga mfise inda, hirya umupapa wabonye yariko arankorera biriya. Papa nyuma arabimenya, aramenya ko nibungenze, niko kunzana harya wasanze. Odiana. Odi. Karibu. Nta karibu yawe dukeneye. Uyu mukobwa uramuzi? Yego ndamuzi. Nivyo wakoze urabizi? Kibiki. Okay. Wirengeje ko amuteye inda. Aka kanya tuvugana ari bungenzi kandi ndayi wawe. Uravyumva? Ubwivyo ndamukuzaniye. Urumva? Ndamukuzaniye umutunge, umumenye buri kintu cyose. Ariko Mutama ntabwo byari ngombwa ko ubikora mu buryo ahubwo twokwicara tukaganira tukaraba ico gukora. Tuganira iki nawe? Namubwiye kugira ngo abantu bagende batera amada. Kubw'ivyo ndamukuzaniye umutunge, umumenye buri kintu cyose. Kandi akamererwa nabi n'akantu na gatoya. Uzoshobona wundi we jewe. Rero nta mwanya mfise wo kuguha wo kuvugana uko no kugira ngo urabe uburyo uhunga. Ibintu byose bizomwana ari ngaha. Ibyo gunga ntibirimo. Oya ahubwo twobivugaho ukuntu burya ikiyago kivamo byinshi. Kiza tuyage kari mu kuyaga biraza gutora umuti. Okay, ntacyo kuyaga nawe mfise, ahubwo ufata uyu mukobwa ugumane nawe. Kumana n'uwo mukobwa ngaho. Umviriza. Yakogenda umutoyi kuri kiraso. Ukibona ari umuntu wo gukurikirana ingene yarakaye. Manzi umurabe. Wabonye ko ngari ho kuvuma rero. Ushaka ndakwice. Kuri kiraso. Ariko nene nkubaza akantu gatoya kandi unyishyura nawe ukoresheje ubwenge bwinshi, kuko kuza ngaha ari uguhata n'ubundi twobana neza. Urazi ukuntu twahuye? Urabyibuka? Aha muri karitiye umusore utakuzi n'udafise amahera, sawa? Uraje ngaha cyo uraje guhumarira iki? Je sinubara nawe, uranyumva neza? Ibyo gihoye niba uzi ko twahuye ukazi ibyo twayaze urataba ibyo ndikubwira. Nta maje ikintu nshaka, sinshaka urumva urabona nshaka udomeko. Turazinanye ngaha muri karitiye ko witwara imyitwara urayizi. Uremeza yuko iyo nda ko kari yiwanje jewe Dani? Okay, reka nemere kari byo. Hari igihe umuntu yemera yemejwe, ariko se urazi byo kukubera umugabo kugira ngo mbere umugore ntibishoboka. Je ndafise umuntu twimirije gukora mariage, ndafise umuntu nkunda mu buzima bwanje, nta ikibanza mu mutima wanje, we turabana ngo bigende gute? Nta kintu kuviramo. Ndaguye ndagarutse nene ndi umuntu ndafise umutima, sinshobora kuguterana mu bibazo. Ntabwo se yo kwanga nanje ngo ndakwanga. Reka je ngira urukundo. Ntabwo nomera nkuko mbonye papa wameze. Nkurekuye ngo uje mwibarabara naho ejo ibyo kurikira ntabyo nzi. Ariko uranyumva nawe uranambona ko mu mutima wanje meze. Bo reka turabanye gatoyi basi. Kumbure papa waruhuke mu mutwe na uruhuke mu mutwe. Ariko urumva ko mfise
umuntu twimirije gukora mariage. Uranyumva neza? Karibu mu nzu. Injira. Nene, ramutse umushyitsi. Karibu. Karibu. Kwa Mutamadani. Sawa. Hama twakiriza iki? Kakaro kakunda. Nta kibazo. Nene? Umeze neza? Okay, genda muri firigo umuzanire Sprite ikanye. Sawa? Yeah, ikanye. Ikanye. Okay. Sawa? Shiri, uwo mukobwa ninde? Kutigeze umbwira ko wazanye umukozi w'umukobwa. Okay, bo. Nta mpamvu yo kubiguhisha. Kuko birakwiye ko tubiganirako. Narabikubwiye nuko utabitegere neza. Ariko nta kidashoboka munsi y'izuba. Ndi mukobwa ariko sori gatoya ndagusabye ikintu ngiye kubwira ucumbe kandi ugiye agaciro kuko nawe uri umuntu kandi nucakira neza urabuhumurije umutima wawe. Nyine habaye. Bo jewe sinzi ko twaye no mukobwa binyine byo gufinata turaryamana. Mu nyuma y'igihe mbona baje bamunzaniye papa wiwe amunzaniye ngo namuteye inda. Ya ndaraba ariko nabonye ko ari nk'agatego nari ntezwe kugira banjane kumfunga. Bo arajya bo yabaye mu munterere vrani. Ndamubwira kare mu rugo. Ariko bo ni nk'umukozi tu, ni nk'umukozi nta birenze. Icyo duhuriyeho ni ugufashanya gusa tu. Ashiri, umuntu mwahuye mugakundana, mukaryamana, mukavyarana, makamukuzanira nk'umugore wawe ukamushira mu nzu. Ni gute mvuga ngo mufatana nk'umukozi? Ntabwo ushobora kubyumva ariko ushaka aho ntaho. Ibyo ndavyumva sawa bikoze tutaramenyana. Rero ubu twaramenyanye, nkeneye kumwirukana akava muri ino nzu. Umukozi tuzorondera ubundi. Ntabwo ushobora nawe byumvire, ntabwo ushobora kuba mu nzu iri nkumvane n'undi mugore. Ampliza gufite umwana. Je ntabwo bikunda. Ariko uri kuntahura nabi. Jojo nyumva neza. Icumba kiwe kiri hari uraraba neza uze kutahura. Nicanje kiri hari. Aho duhuriye. Turabana meze uko. Uyu ni umukozi. Kuba umukozi nyine ndavyumva ariko umukozi tworondera n'ubundi. Biragoye. Bukebuke. Nakarahuri ufise. Wakireba oya ntagora reka ntabwo. Reka ndamuguruje jewe. Apeti. Nene. Nagira uhure na Jojo. Uyu ku mazina bamwita Jojo. Jojo uyu nawe bamwita Nene. Turamaranye iminsi itari mike cyangwa ariko ni umushyitsi umwanya n'umwanya azotaha.
ndishimiye kubona nene. Size kumenyana nawe. Hama hari utuntu na rimwe rero twasubiye. Okay. Nangorane. Nuko nyene nkwizera kandi ukunda cyane. Ibintu ntabwo biragoye gusupport. Gusa wihenze ukanshitinga. Dani urabizi nakwicira. Nyizera. Kibazo dusangire. No. Dusangire. Asangire shiri aka. Wabonye utanguye kungayira aho yabane no buyunyoye. Asuma dukeye. Sherry. 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 Oh. Sawa. Sawa. Na mugabo wanje wamuboneye. Nturi ngaho. Sari gute kandi twavuganye kuri telefone ambwira ko ari karaza. Sinzi rero ngira acari mu nzira. Naje kandi ndamubwiye. Hama bafise inyota ashaka amazi yo kunywa. Agakanye cyane. Goodness. Hey! Hajya urafise ubwenge. Umuntu agusabye amazi yo kunywa uya mumenako. Unyoza bunyiravuye iwacu ntoze. Très vite. Ki? Nakubabariye rero mpanako. Kandi mpanako ufise n'ayandi muntu wo kwavuye asukako. Banzu yatereka hajya mu managure neza. Managura neza no kumaguru. Kandi hakumanagura uhagaze. Uve umanagure neza njye nakubwiye yameneko. Mbenda kubanza mukobwa. Ugiye ndani y'umugabo wanje. Kandi n'imigambi mwagiye naso kugira mu yimwegeke ko kubera amarongo. Ndakubwira nimba wikunda. Usuye gucishira mpaka mu kanwa kawe. Kuko papa nawe uriye n'ibintu byanje namwe. Naragendereje amakuru yawe ndayamenya. Nayamenye neza ko wari indaya waje kwidandaza mu tubari. Wajyamanaga n'abagabo batandukanye. Rero nibitangaje kuba waba waratewe inda n'umuntu utazi. Ukabutamenye waguteye inda, mugace mwiga imitwe yo nasohoye kugira ngo mwishire ku mugabo wanje. Kugira nk'imitongo. Wait. Hello. Happy. Ebe Umugore. Akonene. Aso. Umugore. Umugore gakunye, kubyaranya. Mutse turambiye. Kabona kubinene. Afise ikiburi cyinshi. Ubageze ushaka kumwicira umuntu mu nzu nyene, umwicire mu nzu ndakubona. Nene. Jewe kabisa ndabirata. Nagira ngo ndakubwira nkakumva. Ibisigaye ni Imana ntizibiri. Birukane n'ubundi arajyanga. Wewe utiliza wewe. Nukuri kubana nawe. Sio kufunega. Ubuzigere byatambuye cyose gikoze batagira urukundo. Nta mpamvu.
ahubwo shaka umuziki zatumugira sana kubwira sheri wabonye sheri wabonye yavuye cyo mashitani yivura arabeshya umuziki zataguye umuziki zataguye utinye kubatajuru ari mukamajambo nakubwiye hirya yejo urayibuka neza gujya umuryango ariko urazikoze ibintu by'abatori gora haguruka ugende dore agatonzera kure arabeshya mberiza muntu w'imana harure rimwe kabiri wahagurutse iyo musatsi ko nori gora urahaguruka ruruka haguruka rugura arabeshya soka nuko mureke ngaha barakubeshera we simukire vino uratoka Numva waciye mu bihe bikomeye gusa ugomba gukomera burya si wowe wenyine abajene benshi muri kino gihe turibesha cyane tuba twumva ko tugomba kubaho ubuzima abandi babayemo tukumva ko ibirori ari byo byakagombye kujya imbere aho ko kwitaho kazoza kacu benshi basigaye babyita ngo n'agatwiko ariko turirengagiza ko inyuma yo kunezerwa haba ari agahinda sinavuga ko ryari kosa ryawe n'imyaka rero ino situation yihanganire uyibemo kandi bizagenda neza gusa ndakubaza hariya wambwiye ngo mufise yuja kandi numvise ko se papa igihe papa nzana kurya mugabo Dani yarafite ishavu ryinshi rivanze n'umubabaro kandi akaba yarasanzwe afite ikibazo cyo kurwara umutima waratuze uramuhitana niyo mpamvu navuze ko atamufiteho kuja ihangane reka ndaba ukuntu twarondera ibyo gufungura simbe kugura amakara wisanzure uyakire wiyumve amahoro n'ubuzima tuba tugomba gukomera sibyo ndaje reka ngendereye ikintu kuri byo kunyaruka nanga hari irumbuza usaza oya ntugire ikibazo ndakoresha umwanya cyo bita gukoresha ubangutse merci beaucoup nutebe ndagusaga oya sineba nango ucaruka ngagushika hehe jana bankubeshe hafi none ushaka kumva we ngagenda kumbabaje sorry bo nguyiteho kandi ucogara inzugi zose uryame turasubira shaka ndagweke ngurura ne tugende gurabise ngurura bi oya reka wegenda wiyite dawe kumugurira kugenda ugara
Bye. Alo, Ni sawa. amakazi twaguhaye kariko kagenda gute? Akazi kose kariko kagenda nkuko mwakantuma. Okay. Ahubwo ikindi nshaka kumenya ni iki gikurikira. Umupango ukurikira no kumwica uwo mugabo. Kumwica? Utegerezwa kubikora byanka byakunda. Kurabizi twarabiriye. Urazi ko gukora amaraso ari ikintu kigoye. Kinyongera kandi amafaranga. Okay, amafaranga nta kibazo. Wekora gusa ibyo turiko turagusaba. Amisa niyizeye. Ama umeze neza. Cyane rwose bimeze neza utuvugana ndi mu nzu yiwe urukundo ruguma rusosa. Ruguma rusosa reka birashusha. ariko uzi ko je menye gutora ibiharage kera papa yarampa ibiharage ngo ntore nkagukuramwo ibiharage bisanga bimeze bipasaguritse hagati nkaca mfata ngo manikuramo ututwunyene nyabiharage nyamba byari byaraboze nkateranya hageze kugira ngo amagi ibiharage birura papa agiye kurya nkaza numva ariko avuga ngo mbega ibiharage kabasha mwabiguriye kubera namenye ko nabisizemo bitagize nabikuye umva wafata biyabiharage biboze ukarundamo byose ibiharage bishyize mu mazi ibiboze bica bija hejuru we ntiwabibona ivyo narabibona wari debire kwere yadari gusa rero niko bimeze naje ntibana n'abavyeyi sinarinze gukora ikintu na kimwe nabyize bagimara kugenda ntanabona agataye n'inzira ubuzima burakwigisha nyine none papa wawe mwarasa cyane gose n'abantu bambaye mu barabara bacambaza ngo ngura umwana wanaka kwa twarasa cyane nazi ikintu kimwe nyamba ariko yarafite cece nyene twarasa cyane nimba papa wawe mwarasa papa wawe yari bogari sana ubukobwa bwaramwirukira ari bwinshi reka abakobwa twajana iyo barakunda kwigisha muhira simenye ko baje kuraba papa kuba barirabishwa ngo ndaba wewe nibiki ewe simenye nagiye kubitahura mu nyuma bambwiye ati ngo ngurutse ko papa ari umubogari agasha ibintu birakara baramushuhira reka baba muhira aya twe twari dushusha sinibaza ko ari umuntu yabaraciye mu buzima je naciye nawe warahotse narahotse ku ngufu n'ukuri uza nyene niko bimeze naje nkiri muto nkibona nyene abavyeyi bahari nta kintu na kimwe narinze gukora gusa nyene narabyize bakimara kugenda ko nabonye taye n'inzira rero aha naravye nabi n'amawusizo yindi ya Ça va? Ça va. Unashuhiwe. Ndarushye sana. Ndabibona byiza. None kudawo. Nibiki? Okay, merci beaucoup. Kagufashe. Biriwe neza. Nawe. Wapikiye umenga sinzi. Ahubwo umenga kuza baje umenga ni nk'abantu bari gusezera umwaka. Si byiza. Fresh. Yeah. Abandi bana. None shirimuza na ikintu cyo kunywa. Po, mwamukoze.
uvuze nk'abibonye ko Bibaye kuri kuntu ubivuga. uyasha uvuze nk'abibonye siko numva ameze nabi ameze fo ndarushe nacitse ngufu sinzi umega sinzi ibyo ari byo Ntacyo mvuze. si wowe se Ati amazi nta mazi ngaho. Ntabwo n'umugabo w'amazi ngo kwiye. Kadutembe neza. Sangufasha. merci beaucoup Hari izuba. fatwa fatwa mwawumbi byagira mwe nawe urakwije mutwe ariko ndakubaze ushaka kunyica kugira ugere kuki ushike kuki umviriza byose nabirabishije amaso yanje abiri la ngira ndakubaze rya nyuma ni ukubera iki washaka kunyica umviriza iki kinyobwa washyizemo uburozi neza nirabira jewe mbwira ikintu cyabiguteye Sue pasa Hagara pasa Sue pasa uravuga ninja kuri Inde. Dedemba. Ni kurate. Ndiri hano byakukuye. Kurate yagishiye kugira ngo nze nkwice. Ndakwigeze babani. Claude. Niho kwa amahera kugira uzonyice. Urashaka kumbwira impamvu mwabipanze mukabihuriza ko. Bishatse gusigura ko
iki gihe cyose tumaranye urukundo rwaturanze wari kurankina bisigure ko ari kurankina nyine Claude yambwiye yarampaye amahera kugira nze ndakwice ngo hariho amatongo muri ko muraburanira aca avuga rero ko abona uzomutsinda niba guca ambwira nze ndakwice kugira ngo umupire mu nzu mbabarira je n'ukuri ntabwo ndakwanga akunda kubaza ikintu kimwe bisigure ko urukundo rwahabaye umwanya tumaranye ngaha kari agakino wari kurankina nicyo bisiguye mbabarira wari ufise umukino rurimo Jojo Jesse nshobora kwica umuntu iyo nza ko nshoboye kwica umuntu ubuzima bwawe burangiriye ngaha wagakwiye ko uri umupfu ariko sinshaka gukora amaraso ariko no ariko ndakubaza akantu gatoya kandi wibuke neza cyane wowe uzi inkuru ya Mukaroti urayibuka yasubiye inyuma si ugusubira inyuma gusa yarabye inyuma gatoya ahinduka iki ndagusabye ijambo ngiye kuvugira ngaha ndi gutere kuraba inyuma urabye inyuma urabera nka Mukaroti ndagusabye uhaguruke umvire mvuze gute ntabwo we ingubari kutambara ugikunyica ntabwo nubana n'umwicanyi mu nzu yanjye ibi mbikoze muri pfasoni nta maraso nshaka gukora je mu kizanje uranyumva neza okay uraza guhitamo tugenze gake gake ihitire muri umuntu ukuze ari ugupfa no kujya iwanyu urahita mwiki mbabarira ndakora ndakwica je nta maraso nshaka gukora nkuko rugiye akore inzira kuze nyine ikamambiri wakuze nizo wazanyanze wakoye kwase cyangwa kwanye hanze hanze Nene, simu chile bilo. Umugore mbabarira. Uratoka.
tugiye kugabura akazi roza ndongorori champangani ikivyo bishaje ndavyikara naho urabona ko ntafise ingufu zo kubishobora cyane wese ikibazo cy'ingufu ahubwo nyene ngomba kugufasha bireke ndavyikoreye ariko nabishatse bireke ndavyikoreye ndamutse ndavyase naco nosubiza ufise amatsiko yo kuzibona urugo rwongene ruzoba rumeze umugore wawe arahiriye ukuri urugo rwanje zoba ari amahoro je ndibaza umugore wanje ni umunyamahirwe sana kubera ko ndibaza niwe mugore azobaho neza kuri nose gusumba abandi bagore bose nzomufata neza nzomuheka ariko rero aho ni mugenzi wa ntazanye umugore munini kwanza umugore munini sinjashobora kumuheka nyene nzonamuterura bya bindi byanyu mukunda ya vraiment naje ubwanje nyene ndashaka kubibona mu rugo ndakubaza urafise umukobwa mukundana nta mukobwa dukundana afise kubera jewe kuva mvuka sindigera nkundana ubuzima nabayemwo ntibwigeze bubinyemerera ko nobijamwo kandi sinzi n'urukundo icari co nkunda kubesha juste urukundo ni rwiza mu gihe wahuye n'umuntu wa nyawe ariko kandi urukundo ni rubi mu gihe wahuye n'umuhehe none ni iki kikumenyesha ko uri mu rukundo nibe bimenyetso bigaragaza ko umuntu ari mu rukundo juste iyo wakunze umuntu uguma umwiyumvira aho uri hose ishusho ye bikama mu bitekerezo byawe bikagutera kuba mumukumbura cyane ukumva mwogumana kugira ugume umubona hafi yawe kuko utaba wifuza ko aja kure yawe kandi ikindi naco iyo uwo muntu ukunda ababaye ubabara kumusumvya iyo wishimye ukishimana nawe buri mwanya buri saha ukaba wifuza kumenya uko amerewe ivyo nivyo biranga urukundo rwa nyarwo nene nimba koko ivyo bintu ngiye ari byo biranga urukundo tegeka hari umuntu ushobora kuba nkunda ariko uwo muntu akaba atabizi ko ndamukunda kuko ivyo bintu byose umbwiye muri jewe niko biri niko niyumva ngiye ndi kumwe n'uwo muntu canke naho tuba tutari kumwe vya seri ya ushobora kuba ndi mu rukundo pe uwo muntu ni nderesha anzi ko uwo muntu afise amahirwe yo kuba akundwa nawe ushaka kumumenya uyu muntu nta wundi ni wewe nene nukuri nakubeshe mu gihe gito tumaranye wambereye umugisha pe wanzaniye umunezero ntari bwigere ndonka mu buzima iyo ndi kumwe nawe mba numva nishimye mba numva mfise amahoro menshi ndetse igihe canje ubu sinibona ko nokibamwo mu gihe wowe utakirimo ndakwinginze kino gihe ndimo sinifuza ko gihagarara ndifuza ko ndakibamwo ubuzima bwanje bwose kandi nta wundi muntu wo kubishikana ko atari wewe nene ukuri nyemerera dukundana nyemerera dutangurana urugendo rushasha ku rukundo rwacu
ndagusezerana ko niwatera intambwe ukemera gukundana nanje, niwanyemerera tugatangura na runo rugendo, urugendo rwacu tuzaba dutanguye ntiruzokwigera rugira iherezo, kiretse umwe muri twebwe avuye kuri ino si y'abazima. Ntuyumvire ko ndufise jewe inda nta kibazo intwaye. Umwana ni umwana tuzomubyara kandi tuzomurera, kandi tuzomuha uburere bwiza, tuzogerageza tumubere ababyeyi beza. Ariko ibyo byose amahitamo meza ari mu biganza byawe. Ndakwinginze ukundane nanje. Karibu. Musore. Sawa. Nene. Nene ngiye gutunganya ibintu ndaje. Ubu naho ugarutse ngaho ukora iki nyuma y'ibyo wankoreye byose? Nene, mbere byose ubanza umbabarire, urugendo rurerure nkoze nshaka ahantu wowe uri narakubuze, nako karyo urumva ibyo nakoze byose nuko nabikoresheje umutima ukunda kandi wicishije bugufi. Umva rero ugabanye ishavu kugira tubashe kuyaga, kuko nanje buriya ndi mu bintu bitoroshe, ahandi mu ngorane ntumbona uko nguko, niyo mpamvu nkurondeye. Ndazi ko urababaye pe, urababaye, ariko nanje ndabaye ku mutima. Ariko ndumva ibituto biha agaciro, ikiri imbere ndumva ko mbabarira. Mara kumbabarira tukaraba ukuntu uwo mwana uri mu nda yawe twamuronderera akazoza kejo, kuko ntabwo yozira ikibazo kiri hagati yawe nanje, gusa nuko ku ruhande rwawe nta n'igihe hari urya ingorane jewe. Ntubone ndahiteye mu bikomeye burya ahambere ntatswe gupfa. Kumbure n'izo mwanya ndakubwira ibyo wa mugore yatswe kunkorera, yatswe kunyica pe. Ariyo mpamvu nifuza ko wogaruka mu rugo tukaraba ukuntu tworera umwana akazovukira mu muryango umeze neza. Ubu ni ukicibuka ko ufise umwana wa munda yanje, harya wose wasora nk'imbwa uri wavyibagiye ko ufise umwana wa munda yanje. Nene, gabanya ishavu kuko ndumva urababaye kabisa, genda gutahura, ariko umwanya umaze ngaho urakwiye, byiza garuka mu rugo umwana wanjye avukira ahantu hameze neza. Ndarinda kubwitsa ukuri, amahirwe iyo yagiye ntigera agaruka. Rero kubw'ivyo umwanya muto mbaye ngaha uruta igihe kirekire nabaye hariya, mbayeho neza kurusha uko wavyibaza. Rero kubw'ivyo inzira yakuzanye urayibona, aba ari inagusubiza inyuma. Sindagusora nkuko je wasohoye, kuko je ntabwo afise muri jewe. Rero vyiza mparuro 5 warenze. Ariko ngo biraba ukambabarira, kuko nanje si jewe. Nene yari Satani, ntabwo ari jewe. Rimwe umusore uba ngaha mupfaniye, nta mwanya usigaranye wo kwisigura jewe. 2 ariko Nene narahindutse sinkiri wa wundi. 3 4
Hey, none vyagenze gute? Nyene yaraje gusaba imbabazi ambwira ko nusubira mu rugo kutukarera umwana, ambwira ngo n'urya mugore we ngo yahatswe kumwica ari kuri misi yo kumwica, ariko namwankiye. Kubera iki wamwankiye? Je numva wari gusubira mu rugo, nta mpamvu yo kwanga. Urya mugabo wawe nimba yaje gusaba imbabazi ashobora kuba yari yicaye nyene aritahura abona ko nta wundi mukobwa muzima afise canke asigaranye atari wowe. Kandi n'ikindi naco ntiwirengagize ko mufitaniye umwana. Uwo mwana azokenera uburere bw'abavyeyi bose, bivyo narabakeneye wowe n'urya mudani. Nene niwe ari kumwanga wakoze amakosa. Sose nabikoze kubera wewe. Jewe? Kubera? Ni kubera ko ndagukunda. Juste. Mu gihe gito tumaranye warambaye hafi, warandemesha, n'igihe nacika intege warazi ko nkomeza umutima. Juste. Niyumviriye ndabura kandi gashimwe nagwa karuta umutima wanje. Juste. Akira umutima wanje. Ndawuguhaye. Uwuyobore, uwiganzire. Urakoze. Nanje numva nagushimira kubera ko bisa nkaho umengo ni indoto ngiye kubamo, siniko ndabyizera. Nyene uri serious urakomeye. Cyane. Thank you. Thank you.